Yesu nashimwe, Yesu nahabwe icubahiro. Nizere ko umunyamuryango wese batubabarane n'abarongozi baturongoye twese twavyutse amahoro. Ndashimiye Imana cane kuko yashoboye kutwemerera ko turyama tukaba tuvyutse turi bazima. Uyu munsi rero mvyutse ndabarungikira aya makuru kugira ngo tumenye ibiriko biraba hano mu gihugu, kandi bitumye mfata uyu mwanya kugira ndabibasigurire. Ni ukuvuga ngo kuva kw'itariki 28 gushika itariki 4 bashizeho iminsi indwi yo gusaba ubutungane, kandi intumbero yo gusaba ubutungane bisaba ngo yuko bifuza yuko ngo bokuraho perezida. Murumva rero ko ibintu bitabandanya bigira intera nziza. Ubwa mbere bavuga ngo bashaka guhagarika irya bill, none uyu munsi naho bavuga ati bill naho yahagaze na perezida aca akurikira. Rero nuko niyo makuru nshimye kubashikiriza mu gitondo c'uyu munsi, nsaba umunyamuryango wese watubabarane ngo ibikorwa vyose ukora no kuja gusenga, ikintu cose uri bukore ugikorere muri quartier yawe. Wirinde gufata ingendo nini, wirinde kuja kure yaho uba, wirinde kugenda mw'ibarabara utabwiye abo mubana aho ugiye, kubera ko iyi minsi twinjiyemwo ni iminsi itari myiza na gato. Urumva rero batanze umunsi w'ejo kugira ngo abantu basubize abana ku mashure, abantu basume, hanyuma ku wa kabiri abantu bose bahamagaranye, umwana, umukuru n'umutamakazi n'umutama bose bazohurira muri ville, kandi bazoba bambaye imyambaro yera. Rero wirinde kuja muri ville wambaye impuzu yera. Niwambara impuzu yera bazokwitiranya nabo bariko baratambuka. Kandi ico ndabibutsa, murazi ko twebwe turi abanyamahanga. Ni ukuvuga ngo mu gihugu iyo hamaze kuba umutekano muke, umunyamahanga akabigwamwo, urumva bisa nabi cane. Rero kubw'iyo mvo ndabatangarije ivyo kugira ngo mumenye, ku wa kabiri hazoba hariho mandamano, ku wa kane hazoba hariho mandamano. Iyo minsi bashizeho kugira ngo basabe ubutungane, basabe amahanga abafashe kugira ngo perezida na guverinoma yiwe bakugweho. Murumva rero ko hatari amahoro na gatoya. Kubw'iyo mvo rero twiyumviriye yuko tudakwiye kuja mu ryavugabutumwa twari twapanze uno munsi. Murazi ko uyu munsi bategerezwa kuja bahati mw'ivugabutumwa, tukongera tukaja kuraba wa mama yahora mu bitaro, ariko duhisemo kubihagarika kuko murazi nka twe tuva Rungaye tuva kure cane, n'abandi bari kuva za Kiyambu, abandi bari kuva mu bice bitandukanye, ariko nasanze noba ndiko ndashira abantu mu kaga, kuko ntawuzi igishobora kuba kw'isaha, ku munota, kuva kuri uyu mwanya bamaze gusohora iryo tangazo. Rero tugerageze umunyamuryango wese agume hafi yo muhiriwe. Ivyo ugiye gukora vyose ubikore ubizi yuko ata mutekano uri muri iki gihugu. Nivyo rero nari nshimye kubatangariza. Ivugabutumwa ry'uno munsi turarisibije, turindire ibi bintu bibanze bihere, turabe iyo bija. Hanyuma ku barongozi bari bamaze kwitanga kubw'iki gikorwa c'uyu munsi, ntimucike intege, mubandanye mutange. Ni kubera ko muriko mutanga 100 ry'ukwezi kw'indwi. Urumva rero uwurironka isaha yose aritange. Hanyuma mu magroupe yacu naho yose, ejo guhera ejo tuzoba dutanguye gutanga rya 100 ryo ku kwezi. Urironse rero nturyigumizeko, murazi ko amahera atabikika. Urironse nturyigumizeko, uritange. Twarasavye ko hoza haragera nk'itariki 5 canke 10 twahejeje gutanga, kugira ngo groupe y'ababitsi badupangire, tumenye ngo dufise amahera ya ibikorwa bikwiye gukorwa n'ibi. Ayo niyo majambo nari mfise rero muri iki gitondo. Imana yo mw'ijuru ituzigame, Imana yo mw'ijuru ibarinde mu mago yanyu, aho mubaye hose. Imana ihashire umutekano. Mwirinde kuja mu tugwi tw'abantu 3-4. Abantu bahagaze ari benshi ubu baratangura kubafata. Ni naco catumye tutagenda muri iryo vugabutumwa. Bavuze ko kizira abantu 3, 4, 5 bahagarara hamwe. Rero Imana yo mw'ijuru ituzigamire muri iki gihugu,
kandi mwarahezaga. Yego ndabaramukije cyane abanyamuryango umuntu wese aherereye mu cyubahiro Imana mu ijuru yamuhaye. Yego nagiye mbonye akanya ko gushyiraho iri tangazo kandi nkongera nsemerera. Ni ukuvuga yuko mpereye ku bantu turi ngaha muri Kenya, murabona yuko tugize ibi mu bihe twari mu bihe bitoroshe, ubwo rero biragiye gukomera cyane. Yego ni ukuvuga yuko murabona yuko hashohoje itegeko, itangazo rivuga yuko ari lazima bakureho intwaro kuva ku munsi w'ejo, ku munsi wa kabiri hari imigumo kidasanzwe apana ho nka yindi yahahora, bagomba gukuraho umuperezida n'intwaro yiwe yose ku nguvu. Rero nkagomba gusaba ubwa mbere dusenga Imana cyane, bino bintu ntibigiye koroha hano muri Kenya. Nkaba ngomba gusaba intererano y'amashengesho kubo turi ngaha muri Kenya, ku bari mu Burundi, umwe wese hara bari mu bihugu bitandukanye, mu dusengere musengere igihugu cya Kenya, mu dusengere twe dutuye ngaha. Ico ni kimwe. Icya kabiri, ndasavye abantu turi ngaha muri Kenya twikunde cyane muri iyi minsi, twirinde cyane akazi kose uri kurakora kuva ku munsi w'ejo ku munsi wa mbere, ugerageze ugume muhira, ugerageze ugume muhira. Ndasavye ari nk'ahantu ugiye naho uje ugende ubwiye abo mubana, uwo muri kumwe aho ugiye, kandi wirinde kugenda ahantu kure, muroba mukoze. Iki gihugu rero abantu tukibayemwo mu gitandukanye na hamwe iwacu, aha n'ahandi hantu bamaze gutangaza ibintu, bamaze kurarikana bose, bamaze gupanga, bahejeje. Aha rero mumenye ibihe twinziyemo ko ari ibihe bitagiye bitoroshe, umwe wese yicungerere ko ntihagire umuntu aza muri ivyo bintu, muyugaranire kuva ejo, umwe wese yugaranire muhira, kandi murondera amayinite, mujarije amatelefone, tuje gume tuko turavugana, ivyo dufasha. Hama ko bari Burundi, mudusengera Imana nzima, mudusabire uburinzi budasanzwe, muzoba mukoze. Ivyo ni ibintu vyapanzwe, vyasohotse, bitegerezwa kuba. Urabona muri ayo mandamano yaheruka bariko bararondera ukuntu yosinya yuko ijya ntuzeye itarorengana, bigiye yaravyemeye. Mugabo rero kumvo z'uko babona intwaro ihari n'ubuzima barimwo, murabona namwebwe Kenya vyarahindutse. Ubu rero bahinduye, basavye yuko ategerezwa kuva ku butegetsi n'intwaro yiwe na serikali yiwe ku nguvu, apana vya bindi vyo kuvuga ngo umuntu kubembereza. Ni ukuvuga umutama, umunyokuru, umwana, umusore, inkumi, bose bazoba bari mu mabarabara bambaye imyambaro yera, banse ubutegetsi ko bubandanya. Murumva ko bitagiye koroha. Sawa, murakoze. Muramaze kubona intwaro nazo bariko barategura ivyuma kujya kumega n'ingwano, amaburende n'ibindi. Aha rero mugire ntumwe wese yicungerere ko. Murakoze. Ego mihama bo muri Burunga, hari ifoto narungitse zibiri, ubu nyene nsendunga ikiyindi, narindindiriye yuko ndonka iyi mubonye nsendunga mu nyuma. Aha ni mu Rumonge, mu Gihwanya, muri quartier Gihwanya. Ni ukuvuga hariho imigwi y'abantu biba mw'ijoro, bakoresha ibipanga za birimba. Mwarumvise yuko hariho umuntu basanze muri toilette bagatema. Aba rero mubona babiri narungitse, basanze uwundi umudamu mu nzu, umugabo we yagiye gusenga, baca bamufatirako igipanga. Agize ngo acavuga atebeze kubaha telefone, baca baza kumutema kw'izosi, aca arazibiza ukuboko, baca batema ukuboko. Rero aba twashoboye kubafata, hariho abadusize batumbeye mu nzira za Mitono. Rero aba bantu nto muri Burunga, abagize Burunga ndazi muri groupe mukunda igihugu, twabashikirize inyamiramabi.
hama hari wundi nza kuruka mu nyuma ari we yagura ibintu vy'ivyibano, muraza kumubona w'amasarubu menshi w'ubwanwa bwinshi, sawa. Ubu nawe niwe yagura ibintu bivye mu mazu. Hama rero tukaba dusaba muri Burunga ku cubahiro canyu nabo ntazi mushobora kuba muriko murakurikirana ibi bintu, turasavye ko inyamiramabi abantu ntaba batobarekura ko baca bagaruka, na cane cane ariko bwo tuba twanabagize twabasize kw'intoki duca tugaruka tukagira ikibazo. Dusavye rero yuko ibi bintu mudufashe mubihagurukire, kubera nta menshi nobivuga ko, gusa nuko bariko barabazwa kandi harimwo n'abariko bavyemera, ari nabo batanze uwo muntu yahora agura ivyo bintu zeye ivyo yahora agurira ivyo biyivye. Abo bantu rero nuko murumva ko ari ibintu bikomeye. Mu makuru baheruka kubivuga mu birimba ko abo bantu batema abantu mu bucabuca n'uwo bategereye mu iwese. Rero mwogira ifoto mukazishira no mu yandi amagurupe, tuko turarondeza ko muri twaronka aya mafoto y'abo bandi badusize, turashobora kuyasira ku rubuga nayo nyene mukayabona, mukagira ico mwodufasha. Muheza gigwa.